Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro kaze mu mwanya wo kubashikiriza amakuru twabateguriye uno munsi nayo agizwe n'ingingo nkuru arizo zikurikira. Abarundi ngo bagiye mu gihugu ca Serbia ngo ntabwo bazokurikiranwa igihe bazogaruka hano mu gihugu. Ibintu byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi biciye ku muvugizi wiwe, ni nyuma yaho umushikiranganje wa mbere yari yahaye umubonano userukira igihugu c'Ububirigi hano mu Burundi. Nayo bamwe mu banyagihugu barangurira imirimo itandukanye nk'iyo kwikorera hariya ku isoko ya Kotebu bavuga ko bitakiborohera kuronka ivyo bafungura kubera ko ibifungurwa ibiciro vyavyo bibandanya biduga ku munsi mu gihe ngo bahora bakoresha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana 500 ku isahani, ubu ngo bibasaba n'imiburi ko bafise amafaranga ibihumbi 3. Mu kanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka idonido jano makuru tuyatangurira mu gisata c'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Abarundi ngo bagiye mu gihugu ca Serbia nibagaruka hano mu Burundi ngo nta wuzo bakurikirana. Ibintu byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere hari mu mubonano yahaye userukira igihugu c'Ububirigi hano mu Burundi. Inyuma y'uwo mubonano umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere Moise Nkurunziza akaba yamenyesheje ibindi igihugu c'Ububirigi n'Uburundi ngo bigiye kubandanya bifashanya nko mu bisata vy'indero, uburimyi, amagara y'abantu n'ibindi. Nyakubahwa ahagarariye ingoma y'Ububirigi hamwe na nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi bagarutse ku bisata nyamukuru bitatu iyo ngoma y'Ububirigi isanzwe ifashanyamo n'u Burundi. Ivyo navyo akaba ari igisata c'amagara y'abantu, igisata c'uburimyi n'igisata c'indero. Nyakubahwa ahagarariye ingoma y'Ububirigi hano mu Burundi yamenyesheje rero ivyo bamaze kurangura muri ivyo bisata kandi ko bipfuza kubandanya bafasha Uburundi muri ivyo bisata. Anagira ko amumenyesha ko muri ivyo basanzwe barangura migambe bari bihaye izoherana n'uyu mwaka w'ibihumbi 2023, aho rero yaciye amenyeshanya kwa mushikiranganje wa mbere ko ubu uye wahagarariye ingoma y'Ububirigi hano mu Burundi agiye kuvugana n'ibisata ubushikiranganje bwegwa n'ivyo bisata bitatu kugira ngo barabe intumbero ya leta kugira ngo babandanye bafasha muri ivyo bisata. Akaba kandi yavuze ko bipfuza kugira imigambi izova kuri uwo mwaka w'ibihumbi 2023 kubandanya umugambi w'imyaka 5 bafasha muri ivyo bisata. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yakengurutse cyane, arakenguruka ugufashanya gusanzwe kuri hagati y'u Burundi n'ingoma y'Ububirigi. Anashima cyane kuko murazi yuko harakaciyemwo ivyo gufashanya biramera nk'ibicumbagira, ariko tubamenyesha ko ingoma y'Ububirigi muri ivyo bisata yagumye ifasha Uburundi. Uyu ahagarariye ingoma y'Ububirigi yashikirije amakenga ku vyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, itembera rusangi n'umutekano, aho yamenyesheje ko abagiye mu gihugu ca Serbia ko bazoheza bagakurikiranwa n'ubutungane bagarutse hano mu gihugu cacu kandi ari na cabo. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere yahumurije wahagarariye ingoma y'Ububirigi hano mu Burundi, eka mbere yanahumurije nabo Barundi bene wacu basanzwe bari bagiye muri igihugu ca Serbia mu gihe bari bagiye bari mu mategeko, kuko hari amasezerano yari hagati y'u Burundi n'ico gihugu yatuma ab'abanyeserbia canke abarundi bagenderanira badasavye za mpapuro z'amaviza kuko amasezerano yarabirekura. Ati rero turabahumurije ahubwo ntibatinye kuza mu Burundi, nta rumwe zo kwikirana n'ubutungane. Muri ico gisata nyene c'imigenderanire umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yakiriye kandi userukira ishiramwe mpuzamakungu gitaho abimukira OIM. Umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere Moise Nkurunziza akavuga ko bavuganye kubijanye n'ibikorwa bitandukanye vy'iryo shirahamwe hamwe n'ivyo bofashanya na leta y'u Burundi.
nyakubahwa wahagarariye ico gisata mpuzamakungu onikijejwe abimukira yaraje ahanini kugira ngo baganire na nyakubahwa mushikanganje wa mbere ibikorwa ico gisata gisanzwe kirangura hano mu Burundi kikaba mbere kibirangurana n'ubushikanganje butari buke aho mbere yavuze ati ni ngombwa rero ko mvugana na mwebwe nyakubahwa mushikanganje wa mbere kugira ngo mwebwe mukurikirana ku munsi ibikorwa birangurwa n'ubwo bushikiranganje mumenye ivyo turiko turakorana bagarutse cyane ku gufashanya cyane abimukira murazi ko hari abimukira abava mu gihugu caje c'u Burundi canke bakabaja hanze canke mbere abava mu bihugu hanze bakaza hano mu Burundi hari n'abimuka mbere batimukira hanze nka bamwe bahora batewe n'ibiza n'isibe bakabashiraho bararinde kugira ngo basube baronswe ikibanza kibabereye kidashobora kugira ingorane bivanye kwihindagurika ry'ibihe akaba banavuze kandi kucerekeye kuronsa akazi ugwaruka aho yavuze ko harimo ukubakingira kugira ngo barangure akazi neza murazi yuko byavuzwe kenshi ko hari abarundi kazi bagiye muri bya bihugu by'abarabu bikavugwa ko baba bafatwa nabi ati rero OIM iyo habaye amasezerano hagati y'igihugu n'ivyo bihugu biba vyakiriye abo barundi baba bagiye gusaba y'ubuzi kiraheza bagafashwa kugira ngo baheze bateze imbere ibihugu miryango yabo ibihugu vyabo mbere n'ivyo bihugu baba bagiyemo nyakubahwa umushikanganje wa mbere yakengurutse cyane ibikorwa birangurwa n'ico gisata aho mbere yanashimye kuvyo amaze kwibonera ku rubuga bakora haba muri bimwe two kwita la réinsertion sociale y'abantu rundi bahunguka kuko barabaronsa uburaro. Tubandanye nano makuru mu gisata c'imibano n'ubudandaji aho bamwe mu barangurira ubuzi butandukanye ku isoko ya Kotebu nk'abikorera imizigo bavuga ko gufungura bitakiborohera muri iyi minsi kubera ko ibiciro by'ibifungurwa ngo bibandanya kuduga mu gihe ngo mu miseze bashobora gukoresha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana 5 mu gufungura ubu n'imiburi buri ngo bibasaba amafaranga ibihumbi 3 gutyo iyo batashe ngo ntibaronke ico baheza ngo batahane ngaha ku isoko nkuru ya Kotebu ibintu byararenze urugero kera dufungura amafaranga igihumbi ukajya ugahaga mugubu ubunye ngiye gufungura ibyo kurya bisanzwe umuceri n'ibiharage utagira ibihumbi 2 ntashobora kumva icuriye naho nyene kugira ngo umve ko hazi uravuga ati nyongera nshira ko n'utundi tw'amajana 5 kugira ngo kwize ibihumbi 3 canke 2.5 kubera ibintu ntitubizi ibyo kurya yo byaroye uza wumva ngo icupa rya Primus ngo rigwa amafaranga 2,000 ngo kiyeri ngo higwa amafaranga 2,000 Primus ya muserwa 2,500 iyo mwapfunguza ibyo kurya izo nzoga nazo gafuma dipandisha igobeye mugatukeronkera ibyo twiriye tugiye mu restaurant mbere twe batobara twararira ibihumbi 2 tukumva yuko duhaze ariko ubu tugeze wego ibihumbi 3 ya nyuma umuntu twege abana batoba turi ku rugero ruto twasaba rero ko nk'ibintu nyene isi biharage birazimvye simiceri irazimvye ubikini cyari cyo cyose kiri ku ibeyi nini bisanze gusuma biragoye naje nirabiye ko je nk'ubu ndabidandaza nukuvuga naje iyo nishoreye ndabona yuko ntakaje amahera menshi nkozi ibiharuro nkaraba nka ratio mbangize yo ku kwezi ndasanga nakoreje amahera menshi cyane paraporo y'amahera nahora nkoresha ikindi gihe kandi rero n'abantu baza gusuma baba basuma ngahi wacu baba tuganiriza tukahumva ubuzima tukabona yuko vraiment bigoye kuko umuntu yahora aza kugira stock akoresheje nka 200,000 ku kwezi ubunya yikuba nka 2 ugasanga ariko arakoresha 4 cyangwa 5 none nakwiza neza usaba leta ko dupunguriza ibyo kurya ibiharage bigasubira kubeye byahorako umucero ugasubira kubeye wahorako bakugurura nyene imbi ibintu bikinjira neza ikagabanya amatagisi tukaronka nyene ibyo kurya nyene tukumva yuko byashise abantu bakarabahaze bakaryohega bakanezera. Tubandanye nano makuru mu gisata c'imibano nyene aho bamwe mu banyagihugu bo ku mitumba nka Gasenyi na Gahahe muri commune ya Mutimuzi mu ntara ya Bujumbura bazindutse bugariza ibiro vy'urongoye umutumba
aho bavuga ko bahaheze amezi 6 babwiwe ko amaparasera yabo azokatishirizwamo ibarabara bagasaba imizibukiro kugira ngo bashobore gutunganirizwa n'inkuru ya Jean-Marie Mayonga. Abo ni bamwe mu banyagihugu bagizwe n'imiryango irenga 600 iba kuri yo mitumba 3 yegwa n'ico kibazo. Abo banyagihugu bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira kuko babujijwe kugira igikorwa bakorera mu matongo yabo kubera ibikorwa bijanye no guca ibarabara RN1 ryahinduriwe inzira rica mu matongo yabo. Bemeza ko bemerewe imizibukiro ariko gushika no munsi amaso yaheze mu nzira. Amakonte twarayuguruje turatanga inomero za konte nka twebwe bene gihugu ku by'ukuri ntitugira turaja kubitsa kwayo makonte nka jewe no ku by'ukuri mfise umuryango abana mfise sinigeze nsohora isuka bari batubujije ntitugira ico tugaburira abana uku kwezi kugeze uno munsi kwizi tariki mba ndiko ndaca amababi y'ibiharage nshira mu safuriya kugira ngo ngaburira abana ariko gushika uyu munsi ntikirakunda nka jewe nari no mu nzu yaringuye ko na nubu sindanayisanura ndiko ndasaba indaro hirya no hino sabira indaro abana ndabuze ico ndabafungurira rero ni nayo mpamvu turiko turasaba ko mwodushikira hejuru mukumva amarira n'amaborogo yacu dufise kugira ngo ibyacu dutunganirizwe. Mu kwindwi hari nko muci twabonye abakozi bagenda bashinga amamambo mu maparasera yacu hama turababaza ati mbega nibiki baratwishura ati ni barabara rizoca hano. Haciye ukwezi kumwe baca baraduhamagaza ku biro by'umutumba batuzana amafishi yari ku buryo bashobora kudutunganirizako bivanye naho umwe afise mugabo guhera muko kwezi k'umunani twarashinye kwayo mafishi gushika uyu munsi ntiturabona dutunganirizwa mugabo uyu munsi amezi 4 agira here twarashinye none umuntu amaze gusinya banyagihugu bamwe hari atubana baridoga cyo gituma twaje ku mukuru mbe amahera yacu niho bayarariwe gusinya tugasinyira amahera tutabonye imeze gute uyu munsi rero nico gituma twamwituye kugira ngo atubwiraho ibintu bigeze. Abanyagihugu bagasaba ko botunganirizwa kuko ikiringo kihaciye ngo ni kirekire ku bwabo. Turiko turasaba ko mwodushikira hejuru mukumva amarira n'amaborogo yacu dufise kugira ngo ibyacu dutunganirizwe. Barace n'umugani mu Kirundi ataho utari buraru hava kare ku by'ukuri mbari bakwiye kudutunganiriza bikava mu nzira. Ico twebwe dusaba nuko kubera haize igihe kinini y'abadusansumye bakadusinyisha amahera tutabona tutigeze turonka nuko bodutunganiriza bakayaduhereza hanyuma tukaraba iyo turi bujane. Ico kibazo cy'abo banyagihugu mu matongo yabo azokogwa ko niryo barabara RN1 kirazwi mu ntwaro ku mutumba Gasenyi Nyakabondo. Amos ndacayisaba umukuru w'uwo mutumba yemerera abo banyagihugu gushikiriza ico kibazo abamukurira mu ntwaro. Ivyo biruko mu gihe ingingo 36 yibwirizwa nshingiro y'u Burundi yemeza ivyo gukura umuntu mutwiwe ariko habanje gutangwa umuzibukiro kandi ugatangwa imbere. Mu makuru yo mu makungu naho harategekanijwe kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa Munyonyo i Nairobi mu gihugu ca Kenya ibiganiro kugira ashobore gutorerwa umuti ku bibazo biri mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bimenyeshwa n'indongozi zo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Inkuru dukesha kinyamakuru Africa News kikamenyesha ariko ko hatamenyeshejwe abazotumirwa canke ikiringo ivyo biganiro bizomara. Ino nkuru ya Africa News tuyishikirizwe na Shaila Irambona. Les principaux acteurs de la crise qui sévit à l'est de la République. Ayo makuru amenyesha ko bamwe mu bafise uruhara mu ntureka ziko zibera mu seruko bw'igihugu ca Demokrasi ya Kongo ngo barindiriwe mu nama izobera i Nairobi muri Kenya wa 21 Munyonyo y'uno mwaka biganiro byo kugarukana amahoro ngo ivyo bikaba vyamenyeshejwe n'abakuru b'ibihugu byo muri kano karere ku buseruko ku munsi w'Imana mugabo bakaba batamenyesheje iyo nama abayitumiwemwo n'umwanya izomara. Ayo makuru abandanya avuga ko abo bakuru
babandanya bagerageza gutora umuti w'ico kibazo naho inkoho ziguma zivuga muri ako karere ngo umuhuza muri iyo ngwano Uhuru Kenyatta akaba yarashitse Kinshasa mu mpera z'indwi iyo mishamirano hagati y'igisirikare ca Kongo n'abaroberi ba M23 ngo irabandanya ku munsi w'Imana yari kwibera ku birometero 200 vy'Igoma ahari hashikiye inteko zo muri Kenya zirungitwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Amakuru arangiza avuga ko abaroberi bo mu bwoko bw'abatutsi Kinshasa ituma ku rutoki ko aribo bariko biha ibara ngo bagiriza leta ya Kinshasa kuba barakoze ibitero mu mpera z'ino ndwi. Ivyo bitero byahitana abantu 15 harimo n'abana babiri. Nino kuri iyi nkuru rero yo mu makungu hano hafi mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo dushiye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye uno munsi. Shimire mwebwe mwese mafasha kanya kuyakurikira, shimire kandi n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Mubandanye mukurikirana n'ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro.